hari nabonye Landry yatanze avuga ngo ngo guhera no munsi nta munyamahanga azoshaka kuja kwakira atereka uyu miliyoni no gihe hari umurundi mugabo ndakubaze eske nkige mbabivuze nanti kintu cyantangaje rero aho nyene nkige abivuze mbona ntiyari première fois bivuga kandi gambe yabivuze umuntu yabivuga mugabo après ça acha abikora bon de ben agiye kumwakira ahaje guposta yarabivuze Christopher agiye kumwakira yabivuze abasaba bose b'abanyamahanga bamaze imisi yoze nga mu Burundi agiye kwakira igitangazo yayisoye kuva kera cyane haraze umwe 3 mois 4 mois 5 mois yabivuze none byabigendeyeko nico cyakindi navuga nti twebwe dukeneye amafaranga reka ndakivuge turafise inzara pe n'inzara none nico DJ Fernando Mugabo ikibazo gihari mfise ni iki kivuga maze iminsi mbona indirimbo zibiri ziwe hari Bersima n'iyindi ndirimbo iraho yatanguye gusohora ava muga wenyene uranyumva wenyene na Melanie nawe afite indirimbo yasohoye yiwiwe wenyene ariko We Love Music iracubatse by'ukuri ndazi ko baranyo ayo makuru We Love Music iracubatse cyangwa yarasambutse mugabo ndashaka kuvuga nti nimba ikiri kumwe cyane nimba yarasambutse nuko amakuru badashaka kuyashagagara so tuyashaka kuba yarasambutse mugabo badashaka kubyerekana cyangwa usanga bari kumwe usanga umwe ari busy kuko azi ko nabo inshingano z'uko nazo oya ntabwo bisibuye ngo bari busy urazi gituma batari busy kwako Fernando ari ku kifi na mugenzi wari ku kifi koko bakora séparément batakorera ensemble okay ukora byumva Fernando ari ku kifi nani indirimbo yose yabaye bambere mu Burundi nkuko nakuravuga iki gitamo cha Christopher ubundi bwo twebwe nitwa dushaka ko n'abarundi ba performing encore habaye igiteramo he mu Burundi none mu Rwanda niho bashatwemera ko dupresenta no mu Burundi bazi ko natwe tutiyemera ngo duhe bagenzi bacu none We Love Music ashaka kuririmba live mu gitamo cha Christopher barabwira ati twebwe n'ukuri ntabwo dushobora kuririmba umudondo ndabivuga uko ntidushobora gucomeka yego ahubwo twe dukubita live yego bari bafite ibyo bateguye ashavuga ati bo bababwiye bati twebwe ntidushobora kubaha ngo muririmbe live ukanyo babaza ati kubera iki ngo nta sound mwakoze nta check sound mwakoze biswa ngo hamwe twobaha mwamoko maradu. Bonjour, bon après-midi. Bakunzi wa Malengo Made nibazi komeze neza, c'est toujours ndi nshasabine. Taramutse. Uramusirira, baho ndi kumwe n'umubogari. Oti bimeze gute? Kwa manenda mwikazi, bantu baramutse yongera na bidondore, avuga kazi nakihayima, kitabarira icyo tugiye gukora, twaguha ikazi. Merci beaucoup. Praise guys, ndabaramukije. Nizere kumeze neza amushaka kugura muri hose ndavuga mu gihugu cyacu Burundi hanze y'igihugu hagati mu gihugu cy'u Burundi mwese ndabaha ikaze makino kiganiro ariko nizera ko bahanze kweri none ndondore kandi birashaka gushika sanga n'umuntu akwaye mu bwa mbere atakuzi nk'abana basanga bakunda kugutembera amarezo sociaux usanga bakuzi biza ko kwidondora ariko wunzi nkande none no dire ko ndakujise ikibazo ntugerekana turaba nitwa Banzi Mr Igor Burundi 2007 ni amazina yaje ariko amazina papa na mama bampaye ni Igor Sengiyumva imbere ko tubabwiye icyo tugiye tuma dukora je ndashaka kuba bariza ati Igor n'umuntu ki ameze gute mu majambo make bo Igor n'umurundi n'umuhungu kandi nande papa hu oya kandi Igor ntiyubatse akorera yarigumuye ntabwo yashaka kubaka kandi ngo yarigumuye oya avuga ntiharagera ntiharagera mugabo yego naho hataragera subiye inyuma ntabwo nsi ibintu umuntu ari buhunge ubundi bwo tuzabibamwo kandi petit temps petit umuntu azavyisangamo yego
Yes guys, nkore mutuna ngaha na Igor, Chanceline Igor. Ubu turi mu kiganiro ni deba. Uno musi rero ti deba y'uno musi imeze gute? Ndibaza ni nugambe mukibonye, mugabo muzokoma mukibona turi kumwe nyene tuzana deba zitandukanye. Uno musi deba tuje dufise ni deba ijanye na music. Tugomba kurabira hamwe music y'u Burundi imeze gute. Ngira ko tunatangura nshaka kubaza wowe nk'umuntu usanzwe uri muri entertainment, umuziki w'u Burundi ukurikiranira hagufi cyane. Nibaza amakuru yama trending igena hino urayazi. Yaje n'umuziki. Tashaka ubwambere tubarire nti umuziki w'u Burundi ubona gute? Yeah. Muri makumbaje ngene wifashe, umuziki wundi wifashe gute? Yes. Ni kibazo kimunyesha nka zitatu. Izo nke twazikeneye. Ariko umuziki w'u Burundi ndashaka kuvuga ko wifashe nabi. Bigatanga isiguro. Voilà, aho nyene. Instant de batterie muri débat. Wavuga ko wifashe nabi, batubwira how wifashe nabi gute, comment, gute ushaka gusiga ko wifashe nabi. Icambere umuziki w'u Burundi, bon ndaza kuvuga ko wifashe nabi kandi ko wifashe neza. Yego. Kandi kuzifata neza, kandi ko wifashe nabi. Okay, icambere zitatu duzamukenera. Muvuze ko umuziki w'u Burundi wifashe neza, nuko kuba tuguma tubibona by'abarundi. Ndavuga baduha ibintu bimeze neza, indirimbo n'ibindi baguma ku mwanya. Turiko twaraba ko umuziki w'u Burundi nta bose ntibicaye. Ngirageje kuraba bariko bacendiye. Ariko ninavuga kuko wifashe nabi nza kwagura ibindi bintu. Deja bivuze ife uko uvyagura tuje en detail tumenye ni umuziki w'u Burundi wifashe nabi gute ya. Nizera ko umuziki w'u Burundi impamvu navuga ko utifashe neza si yindi. Ana twe barundi turakunda igihugu cyacu u Burundi cyane gose. Kandi ndayikunda cyane. Ari ikintu cambere je nkunda kugaya ku muziki wacu u Burundi cyane. Ni ikintu iki? Kutiha agaciro. Okay, kutiha agaciro. Uravuga ku artiste? Yeah. Yes. Aha na menshi bakunda bashikiye. Sinimwe kubivuga ngo twaje n'umenshi bakunda. Ndabivuga. Yego. Kutiha agaciro. Aho nyene tugenda étape par étape. Bavuze nti kutiha agaciro. Umuntu ekata ashaka kuvuga ati how abanyamuziki bacu kutiha agaciro. Ashaka kudusigura nti no gutanga na exemple kugira ngo tumenye uko aba artiste bacu batiha agaciro. Hari wavuze muganya ndakabwiye misasa abanyiki. Hari umuntu yambwiye akajambo ko kwisemba. Musinova ngo niramo kwisemba. Mugabo akaciro umuntu arakiya. Yego. Ushatse kuvuga iki? Buriya umujyambwa abumwe agatukisha umujyango. Mugabo ntabwo bice bisigura ko simvuze aba artiste bose. Gusa hari ukutiha agaciro vraiment mu muziki w'u Burundi. Ndiko ndagerageza kuraba ibintu bigenda biba. Turaronka aba étranger batandukanye, abarimvyi batandukanye baza gukora ibiganiro, bazina ko baza gukora amashow mu gihugu cyacu Burundi. Kandi n'abarimvyi bacu bagenda gukora hanze ibiteramo. Hari ikintu gihari bafatwa gute natwe tubafata gute? C'est ça le problème. Bafatwa gute tubafata gute natwe baje? Mbega ntituzadusanga hari ukwisemba. Hoho nike tubakunda cyane kusumba uko natwe badukunda. Nakaba bavuze nti ngo abarundi dufise urukundo. Nivyo turafise urukundo. Me ingerageje kuraba tugiye mu bintu byo muri entertainment. Tugenda kuco kintu uvuga ngo kwiyagacira aba artiste. Ndavuga nti noshaka kuvuga nti ubwo rukundo tukwe tuvuga tugwereka abanyamahanga. Me muri twebwe entre nous nta rukundo dufise. Uruva uranashatse ikintu gihari ndiko ndagerageza nko kuraba twebwe abarundi aba artiste batandukanye b'abarundi kubera ko umuntu buriya bavuze ngo gutekereza kwa cyane kwica byinshi kandi n'urukundo rwinshi cyane rwica byinshi. Uko ntahura yaje ugize urukundo rwishi rusanga rwononye n'ibindi. Ufite urukundo twihaye abarundi ndiko ndavuga aba artiste canke abamenyesha makuru n'abandi umega dufite urukundo ku banyamahanga. Yego. Tukabereka ko umenga muga tuyeje kuraba 100% nivyo
kuko ugerageje kuraba uko dufata aba artiste bacu bo ngaha mu gihugu nuko bitandukanye nuko dufata aba artiste bo mu bindi bihugu. Ndashaka gutanga akarere exemple la fois passée igihe The Ben yari no mu Burundi twabonye how abamenyesha makuru bagiye kumwakira, twabonye how abantu babaye benshi mu giteramo. Mugabo ugerageje kuraba turaba ingene aba artiste biwacu bavanga mu Burundi bagiye nko mu gihugu cy'u Rwanda par exemple bagiye gukora ibiteramo, nta na media nimwe igera inabasuiva cyangwa igiye kubakira ngo ku kigo cy'indege cyangwa ngo ubone ngo banabapostinze ku ma page ya Facebook cyangwa za YouTube ngo bapostinze kugira ngo abanyarwanda bamenye ko hari umurundi yashyize mu gihugu cy'u Rwanda, umuhanzi yagiye gucuranga mu gihugu cy'u Rwanda. Bigaca byongera ko muri iyi minsi iheze aha dernièrement aho Kiriku na Double J bibaze ko atazi iyo nkuru bagiye mu Rwanda, uburyo bafashe nabi nabo baridoga ngo ati no badusuzuguye kwa byinjye tuvuga ngo kutiha agaciro. Ubundi bwo yaba ari ibintu tuvuga ko biba ku mwanya muto, yaba tuvuga ko akantu kaba kaciyemo kitayemo ati burya mu Rwanda ntibakiriye Double J mugana akabara mwakiriye neza na Big Fizzo byaramubaye ko mu Rwanda kandi tuzi ko ari muri legend mu gihugu cyacu Burundi. Umuntu wese n'umwana avutse ubakura yumva Big Fizzo ugasanga kumwakira haje umenshi makuru umwe nawe nyare bamwihamagariye ibatse. Aho nyine tukiri kuri ico tuje dusimire gato kwamenyesha makuru ni cyahe kintu woba uvuga nti kuri tugiye bamenyesha makuru tubikora ati impamvu ituma tubikora niyi itandukanye n'abanyarwanda. Abamenyesha makuru b'abarundi ikibazo novuga kimwe dufise sikindi sinovuga ko ari gukunda kari gushaka inkuru kwa cane gusumba abandi ngiri ngaho none abanyarwanda nta nkuru babakideye canke inkuru y'abarundi ntibuzuza ku marezo yabo canke ngo abarundi nta kintu ibinziza nta vyuzi ziba urumva nuko bamaze kubona ko nta gaciro natwe twiye. Ugasanga umuririmbyi araje avuye mu kindi gihugu yakiwe n'abenshi akuru nk'amajana 200 meme b'igihugu cyacu bose amajana 200 mugabo naje mu Rwanda sha nanomwe tureke nigeze kubona la fois passée ki dramati ari mu Rwanda nimba hari abamenyesha amakuru ari benshi bari nka batatu ibatse bari nka tukansiye bivuga ngo mana kandi apango ngo kandi rero nk'abo usanga hari na babiri yabwiye ati bigaje nsuja mu Rwanda kugira ngo ntazi kubura Bifesi yaheruka mu Rwanda nta twabonye baza kumwakira kuri airport yo mu Rwanda ntitwabibonye aho cyangwa ikibazo eske cyangwa tumenye ntibagira n'indege bagenda n'amamodoka ibatse tuje tuzibaze kuko cyangwa kandi kubera yuko cyangwa bagiye mu Rwanda ndiyumva ati abantu babatumira mu biteramo hari niyo batashaka kubaha agaciro. Kandi umunsi muri conference de presse ya The Ben hari umuntu yigeze kubaza ikibazo abaza manager wa The Ben ambaza nti kubera iki twe iyo abanyarwanda baje mu gihugu cy'u Burundi tubakirana urukundo mugabo twe iyo aba artiste biwacu bashitse mu Rwanda ata n'umunsi nimwe tubona na media tize no kumutegera ati biva kuki wenyine yarivugiye nti ngo peut-être iyo baje nitumenya ikibazo mu gihugu cy'u Rwanda kandi ngo niyo baje ngo ni ariko yarageje kubyexplica sama umugabo urabona ko ari byo kuko ngejeje kuraba abantu batuma kenshi tuja ku bibuga by'indege gutegera aba artiste ce sont aba investisseurs b'investissa muri di concert zibanga mu Burundi kuko bashaka yuko iyo concert yabo izogiramwo abantu benshi bashaka gupromotinga iyo concert kugira ngo abantu bamenye ati hazo hariho concert ya The Ben, concert ya Medi, concert ya ki none tuvuge ko ikibazo gishobora kuba gifise bene ama concert oui bene biteramo
ndashaka kubivuga uko kubera ko niyo bahamagara ugiye kureba ntabwo ari depende avuga nti ngo nduza mu Burundi amenshi makuru ni mubuze no siwe umugabo ugiye kureba abantu bategura ibi biteramo niyo bafata amafaranga bagashira kenshi amabayaha bamwe mu bamenyesha makuru kugira ngo bazane abamenyesha makuru bagenzi babo bazi ku kibuga c'indege isanga amabisi ari gratuit yarahari turagiye umugabo ugiye kureba abantu donc ngeje gufatira kuco uyo manager wa Deben yavuze nkavuga nti ngo baje abanyirize bo mu Burundi baje mu Rwanda ntumenya ikibazanye urumva bisigura yuko naho bagiye mu concert hariya bagiye abantu bategura bagiye ba organisateur wa concert ntabyo bashamwe inguvu ngo kugira ngo ushatse barondere abantu bazuza muri iyo concert bene ibiteramo bavuga ati twebwe dukeneye k'abantu baba benshi mu biteramo byacu kugira ngo turonke nisho dukeneye différemment yo ngaho wacu abiwacu ngaba bakeneye yuko visibilité iba nini kugira ngo baronke bashe kuganya bwa buryo bwabo y'amafaranga yabo bemvestisa muri cya gikorane cyangwa se ya concert bashoboye kuyagarutsa ufite ikibazo nyamukuru kiri kuri bene ibiteramo abamvestisa mu biteramo je nabonye ryari nkuko wari ubivuze igiteramo ca yago cabere mu Rwanda none siho kiri kuyacagena na kuri ikintu cantangaje ngo kiri kungwe yagiye gufasha na WE yaragiye akanone je niko kambabaje wa muntu ngo ngiye gufasha ego nibyo ni support kandi rifo kutugirana urukundo mukasigambera abanyarwanda bo bagize ikintu nk'ico sakabacorotse justement sakabacorotse ni ibintu bamenye yuko kandi ikintu tugeje compara icyo kintu cyaye kuri kiri kwamwe na WE mu Rwanda bari bagiye gufasha c'est bien bagiye gufasha n'umuvandimwe wabo muri inshuti n'ibisubira yuko ibihugu cyo batandukanye no friendship itegeza kubaho kandi mugafashanya ntidagi compara na kayigize kuba kuri D1 igihe cya kuri show yabaye yari ya Bliss Melody ya Bliss Melody kiyagihe en plus yo yabikorewe n'abarundi bagenzi we rero abarundi bagenzi babimukoreye mugabo hariye naho bacaye kuko n'abanyarwanda gute twebwe abarundi ikibazo gihari kiri kwitwege abarundi ndushaka guha agaciro abartiste biwacu gute abanyamahanga bazoha agaciro urazishasha igituma babigira mu Rwanda kibigenda ari yumvira ikintu kiraho buriya mu Rwanda impamvu atagaciro baduha barazi ko natwe ubwacu ntako dutanga twebwe ubwacu ntako twiha hayo bavuga ati nawe bajama bariko baza kuducafuriza umuziki antuka je mbonye video ya WE mu Rwanda naraswe kuri kuba murimvye agiye kuri stage arafashe mic araririmbye mugabo hakumushiramo indirimbo yiwe ugashije kuvuza ikirimbo cyo muri Tanzania cyo mu Rwanda kandi usanzwe ubizi kata indirimbo yiwe en plus nako ikiganiro WE yakoze yari WE kiri kumwe na Yago bakagerageza kubera ko Yago wewe ko igitemo cya kiwiwe ntabwo yari hafi ngo akurikirane ibiko biraba yavuze nti jewe n'ukuri ivyabaye je savais rien nagiye kubyumva hindura umuzindi nawe rero ashaka bamubarire uko vyagenze bakaba bivuga mu kiganiro numva WE avuze nti ngo hari jambo yavuze avuga nti jewe nimba ariko usana code bo bamwagiza nti ngo amasaha bamuhaye cyangwa se bamuhaye wari warenganye ampesha avuga yuko kujya ona umustar agenda yateguye deja indirimbo zo performing akubwira nti indirimbo ari yapanze ko zo performing ashitse DJ azimuhindutse amubwira nti ngo ko yapanze indirimbo zo guhera niyo zo gusozerezako acha mupangira nti ngo iyi ngo ntayo tangurira ko ngo ifo kutangura kuri ukamenga ni wazizi uburyohe bwazo n'indimba yatangura kugira ati niyo yatanguye ku ndimba ari guhereza imagine rega hajya avuga ati ibi naho twobigira ngaha mu Rwanda mu Burundi ntacho bazotubwira baramaze kubona ko twi mu Burundi menga turatekereje cyane ari gutekereza kwa cyane kwica ibintu sindi ko bwanga barone ngo tureke kuza turakira abatanje ngo tureke kuza turakira abandi batandukanye mu gifu kuza turaraba vraiment ugasanga murundi mugenzi we agiye kuri stage akaruka ari hafi raba We Love Music yego igihe bagiye kuri mu iki gitaramo cantuze ya cha Christopher ariko ubona vyagenze gute ntabwo ko je nakunda kuja mu biteramo aho je ndabikurikira ku mbuga zishobora kuvuga ngo vyagenze parce que je suis pas sur place en fait abarundi ntabwo dukundana vraiment ndabisubiye mu barundi dukundane
cyane cyane aba artiste b'abarundi abantu abaririmbyi batandukanye tugira urukundo ko impamvu n'abandi bazotwubaha nuko bazabona ko natwe ubwacu twagize gute twakundanye. Urazi kimaze kubona mu Barundi twe turiba abantu dushaka profit personnel. Nico kimaze constata mu Barundi cyangwa se muri Simon. Umurundi niyo muntu kuko maze kuzica muzo kanyinshi. Umurundi ni wa muntu naho uri umuntu mugenzi we ugiye kumusaba support ashimire amafaranga. Ntazo gusupport just for free akubwira nti tu dois me payer tel montant kugira ngo ndakorere service. Mugabo mu Rwanda ugiye kuraba n'impamvu ibinyamakuru byo mu Rwanda biteye imbere kandi ubona nta n'inkuru zo muri entertainment kenshi bakunda kwifukalizako bifukaliza mu buzima busanzwe. Mugabo usanga akoze ikiganiro gikubise na 1 million de views mu misegonda quelle stratégie bakoresha. Mugabo twe nga tukivuna usanga umuntu yirirwa arondera abastar n'ibiki usanga views imaze na emwa iri kuri ya kubise cyane ifise 1k urumva. Igihe nduko atarukundo dufise nga mu Burundi ha muri entertainment ha mu makodi dukora muri journalism ha mu muziki wose ntarukundo afise amabifu ntacyo mazi. Ubundi bona agiye kuraba gutera imbere gute kandi higa amabifu nagiye kuraba nasanze hari abaririmbyi bakibumvikana cyane pe. Ureke ndakavuga niba kumvika gute kandi wose akeneye profit ziwe. Ureke ndakavuga nabaririmbyi bakibumvikana cyane pe. Je nagiye kuraba umunsi daju ajanga mu Burundi mu gitamo ciwe nta munyamakuru yigizaho ikiganiye bakimuha gute. Urazi gituma bigira harabizi kumutesha umwanya. Oya sino kumutesha umwanya mugabo urabe daju ugwego ariko nta mu artiste numwe wangayanga mu Burundi vraiment ndabivuze nta numwe tugiye no mu Rwanda nta numwe tugiye no mu Tanzania nta na Diamond nta basabasaniye honyine yaje afise itebo bibiri cyo mu Burundi nico mu ahanye mu Burundi byari bibiri buti mbutabizi byari bibiri kuri Zion hamwe n'ico yakoreye hari yago byari bibiri ahejeje yafise indi gahunda y'ikindi giteramo hanze kandi rero icyo utadaju uburya ni foto yiho nyine unayituga unayiposting ama copyright ni menshi cyane kabisa. Arafasha nigize hari inkuru nigize kuna kuri Facebook mbona ngo igihe Vestine na Dorcas bazanga mu Burundi abagiye gufata amasinamu mu mashow yabo muri rya concert ngo ibiganiro byarafushwe kuri YouTube byabaye supprimer n'amafaranga byari byinjije arakurwa. Ariko nje nibuka kumenga bari bagize kuvuga ati burya iki giteramo ntagire umuntu ajana appareil. Mugabo Barundi babirenzako oya twebwe twishakira the views. Voilà nico aho nyene ntwari kibazo twe twicari babantu tugiharanira views cyane aho guharanira gukora ibintu byunguka ibintu nyene dukora ibyo biduha amafaranga apa mugabo dukeneye views kuri YouTube. Uzikora imiryango ngaha mu Burundi itunzwe na YouTube. Voilà babona ko gukora cyane gupostinga ama video menshi kuri YouTube batabikoze ibyo bintu babona yuko atamafaranga binziza kandi n'umuryango ntushobora kubaho. Ariko kinatuma dukora n'ibintu biri bizarre ibintu bitari préparé juste pour de views. Tuge views bisabye zonyine. Ariko shasha umenga abamesha ko Burundi bari bafashe ingingo hari ibintu nabonye Landry yatanze avuga ngo ngo guhera no munsi nta munyamahanga azoshaka kuja kwakira atareko uyu miliyoni no gihe hari Burundi mugabo ndakubaze eske ngige mbabivuze nanti kintu cyantangaje rero nyine ntiryambye abivuze mbona ntiyari première fois bivuga kandi gambe yabivuze bucashaka kwakira umuntu yabivuga mugabo après ça acha abikora bon de benagiye kumwakira ahaje guposta yarabivuze Christopher agiye kumwakira yabivuze abasaba bose b'abanyamahanga bamaze imisi yoza nga mu Burundi agiye kwakira igitangazo yayisoye kuva kera cyane haraze umwe 3 mois 4 mois 5 mois yabivuze none byabigendeyeko nico cyakindi navuga nti twebwe dukeneye amafaranga reka ndakivuge tubafise inzara pe n'inzara none nico gituma mvuga nti aba organisateur b'ibiteramo iyo amaze kuganza ibiteramo cyangwa ndaranze promoter akambwira nti tiens l'argent mpamagara menshi makuru hazi uko
il va gagner quelque chose muri make araza tubabara aha arahabagana we ntazokwanga kugenda kugira gute arazi ngo aratugwaye niyo mpamvu rusanga bagomba kuzana ibyo gufata nabi ariko kintu guma kimwe gusa no hanura cyane les artistes abarundi vraiment abarundi ndetse na menshi makuru kamwe mpereko menshi makuru twiyaranje vraiment dukora ikintu dufite impamvu tugiye gukora nyuma tugiye kwakira naka ikibazo kinahari nta communication iri gihari ntibagire communication oya si communication ikibazo nuko umwe ashaka inyuzi yiwe profit yiwe nico kibazo gihari nabonye poste koresha umwana yavuze ngo rega ngo hayamesha bakuru ngo bagenda ku cy'indege kugira ngo n'abagenzi bamenye ko bagiye ariko badufashe nabi no so ngo badufashe nabi biga umuntu usavuze ikintu uzubanze ugira analyse afise impamvu bayabivuze je ndakunda gukurikirana Charles Six Demana ni mu bantu ari mu bantu menga umwanya baravuga ukuri koko ibintu byinshi avuga hari na akunda kuvuga ibyekeye muziki antu bugabo ndiko ndaraba agitangwa kubivuga twamubona ko menga karasara kama kumenga karasara habwo yango ibindi bintu zimye ivyo birofa gira ibiki nandi ibindi biki ariko tiko twaratubwiye kandi ibintu aguma avuga kuko biko birafise ingaruka ubu aho bigeze u Rwanda n'u Burundi mu by'umuziki vraiment nta mico miremire bafitanye nta migendane bafitanye daboje na kikaravuze nti vraiment ivyo mwatweretse turashimye kuko twaberetse ibindi byo birahagije ibindi mutwituye kudukoza isoni imbere y'abanyarwanda bagenzi banyu mukadukatira ko ama microphone yavuze basi wari gufuma narengeje ubwa DJ yagiye kuri Twitter arandika yisirwa nti ngo umwanya twari twamuhaye wari umwanya twari twamuhaye wari yari yarengeje mugo ndavuga ati même sinarengeje umwanya niwe guca unkoza isoni imbere y'abafana banje bakundi kuba byanje utuma uzimbe cyangwa ukarungika umuntu muri security akaza mu matwi iti umwanya wawe nanje nkabona ingene na microphone bakibarazinya vraiment imagine ariko impamvu wabigira je natawe impamvu wabigira no mu Burundi nkuko nakuravuga iki gitamo cha Christopher ubundi bwo twebwe nitwa dushaka ko n'abarundi ba performing encore haba igitaramo he mu Burundi none mu Rwanda niho bashatwemera ko dupresenta no mu Burundi bazi ko natwe tutiyemera ngo duhe bagenzi bacu none we love music ashaka kuririmba live mu gitamo cha Christopher barabwira ati twebwe n'ukuri ntabwo dushobora kuririmba mu dondo live uko ntidushobora gucomeka ahubwo ke dukubita live bari bafite ibyo bateguye ashavuga ati bo bababwiye bati twebwe ntidushobora kubaha ngo muririmbe live ukanyo babaza ati kubera iki ngo nta sound mwakoze nta check sound mwakoze biswa ngo hamwe twobaha mwamoko maturegurura ivyuma man ukurumva ni kwa gufata nabi artiste nga mu Burundi kandi ico kintu bya ngo kizo have gifata inzira gitumbe neza ni hamwe abartiste bo mu Burundi bazokwiha agaciro bonyene bakiha agaciro namambone muri imisi yako yaridoga cyane ngo kubiteramo ugasanga ukuntu usanga nyine aba investisseur bako bara investissa mu biteramo ugasanga bateguye ibiteramo bakihamagara abo hanze babarisha amafaranga menshi usanga umurundi bamuhaye amafaranga make usanga mambona bidoga kubera iki mukomeza kuvyemera bagwa amafaranga make umwimanga bamuha amafaranga menshi bireki rega niyanzira dufite n'ibyo novuga voilà nashimiye Big Fizo na Satbi bagiye bakunda bakunda cyane hari igitamo shigeze kuba mu Burundi baranka kuririmba baranka kuririmba sinzi ko yuko igihe tugiye muri conference de presse yo gutegura urugendo rwa Doben asa mu Burundi kuri hari nogera afise puissance ndende mu kigiteramo yego ariko nakatamanya bamuhaye ntamwe ntiyaririmbye aho nyene tugerageje kubaza ubwo yari yateguye igiteramo ko twasumye kuyaga nawe yishu yavuga nti amasaha agerageje kwerekana ukungene ivyo bari bateguye zagenze nabyo bitaganze uko byari biri prévu kubijanye naho bari guperformingira ibyo bya stage biki acasigura yuko Rinoji yaje amasaha yagiye Dore amasaha yarenze ariko sinibaza kuri Rinoji yaje amasaha yarenze ni vya bintu nizansigura abarundi bafise zo gushaka kwerekana kumengana kandi bafise amakosa nakandi bafise amakosa nakandi bafise amakosa je ndibuka iki gitano nani
Chris yazina rero kunga mu Burundi yego n'abavuga ngo bamufunze bajya rero byumvise navyumvise amagani twanyuma ko nuko nta numwe bimenye no mu Rwanda ntavyo bigeze bamenya ahubwo ikinyamakuru kiraho nisho cabisize ko bavuga ati bijya Chris yezi bamufungiye mu Burundi vyagenze gute nta mahoteli yarahari ngo yahawe indaro kwa Alvin Smith hama ibujumba nawe urabizi uraje umuntu utamwandikije mu ikaye nabo bazanye bya bintu by'ubustar bavuga bamucajeyo niyo mpamvu ibintu rero tugira by'umuziki w'u Burundi bizocanisha abantu benshi fite ikibazo kivuga uko ndiyumvira hari ibintu maze imisi niyumvira kwa bya We Love Musica ushaka gusanga ari byateye ibiraho maze imisi mbona kandi ndaraba DJ Fernando tumutambukire ko umuntu uzamo DJ Fernando 257 nimwe mu baririmbyi baboneka cyane mu gihugu cy'u Burundi bo simvuze ngo nimwe mu baririmbyi ari mu mugwi uko uragaragara mu performinga cyane mu gihugu cy'u Burundi DJ Fernando mugabo ikibazo gihari mfise ni iki kivuga maze iminsi mbona indirimbo zibiri ziwe hari Bersima n'iyindi ndirimbo iraho yatangiye gusohora ava muga wenyene uranyumva wenyene na Melanie nawe afite indirimbo yasohoye yiwiwe wenyene ariko We Love Music iracubatse by'ukuri ndazi ko baranyumva ayo makuru We Love Music iracubatse cyangwa yarasambutse mugabo ndashaka kuvuga nti nimba ikiri kumwe cyane nimba yarasambutse nuko amakuru badashaka kuyashagagara so tuyashaka kuba yarasambutse mugabo badashaka kubyerekana cyangwa usanga bari kumwe usanga umwe ari busy kuko azi ko nabo inshingano zo kuko nazo oya ntabwo bisigura ngo bari busy urazi gituma batari busy kwako Fernando ari ku kifi na mugenzi wari ku kifi koko bakora separément batakorera ensemble okay uko byumva Fernando ari ku kivi nani indirimbo yose yabaye bambere muri magano ya mahego bagize ku radio n'ahandi hatandukanye ya performance urazi ko ziko zira nta satu byavuze ati bakari mu brema nako mwaka mu rukundo urumva ariko ikibazo mfise kubiriki yarimbye wenyene mugenzi we yari yagwaye bo aho ikige jimare naje tuzi kandi ibintu n'abantu batashaka kuvyumvira ko birakomeye tuzosanga We Love Music yarasambutse bo sindi ko ndabivuga nk'ubizi ariko nibatubwire iyi ndirimbo DJ Fernando yaririmbye kubeka atayirimbanye na mugenzi we yego mugenzi we nawe urazi ikintu cyantangaje buriya hirya y'ejo Melanie no yakoze urundi rubuga rushasha kwa YouTube araduha amarenke ati mama sabone ibisubira ko igakorera ko ubu kindi cyo kibazo mfise none We Love ya YouTube ya We Love Music nikibaho umwese akoza kiwubasha shira hehe ku rubuga wiwe apana kwa We Love Music ngo urubuga rwa We Love Music ruraboneka nko twabibona ahubwo turabyina antuka iyo muwa mukuma akora ibintu muri babiri iyo hagize akantu katagenda neza twashanje abantu barayibona kuko ya vitesse mwe mufise gukora ntishira kuba imeze kubyo nyene nimba mwakunda kugira ibitemo gasanga muri kumwe ntishira kuba kubyo nyene reka mvuge nti katurindire nibaze ko nimba hari ikintu kinyegeje inyuma badashaka gushaka nimba barasambuye barubatse barasambura ngiye bizoja hagaragara je ndibaza ko n'utu tuntu abantu tugera turakura ndavuga ku bijanye no gufatana nabi mu gicuruzi ushobora kuba biri mu bintu byatumye ngira ngo bumva kumenga badufashe nabi natwe twivangura ariko bakoze nk'abana badufashe nabi natwe twivangure bo aho nta muntu yomeye uko ari cyo kintu cyo cyabitumye bazi ko abagabo bapfa byinshi abagabo bapfa byinshi kandi bajya nibo bazi ibyo bapfuye nibo bazi ibyo bapfuye mu kurangiza ikiganiro rero kuri deba yacu muze ko akwadufite akwadutangana neza ko tuvuga tugerageza gusesangura turabe ibikorerwa mu muziki ndundi n'amayizi hari impamvu abastar bo ngayo bacense aba artiste baguma bidoga cyane yo kwanya doit valeur comment valeur kandi mu mutayi niyo maze bakundane kwanza ubwabo
kiya gihe hariko raba ingorane za debene amaze kuva ngaha akavuga ni ngo bamuze telefone kwa mu tuza kumenya yuko ari umunyarwanda yari yabikoze. Hariho video nawe ya Jihad yo mu Rwanda, menshi makuru yo mu Rwanda nzi ko muzi, yavuze nti ngo abarundi mu bamudeklara ngo twengo ntitubakunda ngo nimusubize amera mwisaho. Wala bisigura yuko mu Rwanda no kwigora ukuntu kandi yavyibwa ati twebwe ukuntu ntago dufise ugukundo mwe abarundi mufise twevyo tugora twebwe zatugora ngo nimusubize amera mwisaho. Yayivuze tuzaba tubisigura ukundi kuntu. Yego. Prochaine tuzobisigura ukundi kuntu. Yego. Kuko ntibisiguritse none gute. Je ndibuka ko Christophe ataraza mu Burundi hagisigaye nk'ukwezi kose. Baragiye ku marezo social nta ushaka kumwakira ni mu gihe cy'urupfu rwa Misherika akoshe. Yego. Amashaka kwakira Christopher Burundi byoboneka nabi, ahubwo duteguriye ibiteramo Dramati nategura ibiki na Bifisi nategura ibiki kugira ngo dufukafuka utuntu n'utundi. Bora kuvyabananiye cyane ni nageje kuraba abanyamakuru batandukanye mu Burundi bakushumanya n'abandi bavuga ati twiyamirize ibi bintu. Apana ko Burundi babwinjira umwanya ushaka wese ndaje mu Burundi, ushaka wese nkine amahera n'umuntu atarandika izina mu Rwanda azi ko kwandika izina bikwiye vyiwe ajyandikira mu Burundi. Kuko arazi ko mu Burundi haroroshe haragendeka. Kandi horoshe uginje birahoshe ko nyamahanga ibaze none nga mu Burundi ngabo ku Barundi bari dufise abasaya benshi bakiri down mugabo kugira ngo tubapushinge bashike hejuru tugafavoriza gupushinga abanyamahanga mu Burundi. Nibaze ko urazi ya Burundi tira abantu tuvuga ati yo chance arakoze indirimbo muga hanyo nzokora yabona hazokwana bizi ndatuba nkwa gospel Burundi ega gospel chindo Carvera Carvege Vestina Dorcas baza uziko byateye nacyo tuzobiga ko hanyuma nibaze ko twinjira muri gospel twicare muri profile tukirimo twinjira muri gospel kuko byo nazo bibaza rero Abarundi tugira urukundo vraiment kandi twihagaci manda kubarira kuva twavugiye tugira urukundo babivuga mugabo ugasanga ibica hano bigasokera hano nko kumva umartiste ngo ntiyumvikana no yundi ngo drama ntiyumvikana na face harugeze kuvuga ngo bapfuye inkumi Monia ntabwo ari Monia mona wada kuvuga ngo upfuye inkumi n'umuntu sinibaza ngira ngo bwari ubeshi bo ni amakuru nyene dubaza sinibaza nta muntu azi ibiri behind yavyo mugabo aya yabara abandi harundi yabwira ngo yango nishusho meza ngo yakora ngo ntabwo babashwanye ubundi ngo basanga mu kabenzi ngo bwije ngo basanga oya nisi babashwanye vuba babashwanye kuri ko ntibisiguritse ko umuntu ashobora gutera amajambo no yundi kandi bagatera amajambo n'abandi muri ko mukora igikuwa kimwe tekereza ni mukuru muziki nuko bo supporting anatu voilà nakunze Bifisi ndakunda Bifisi umwanya umwe cyane hari gitamo cyabaye kuri centre jeune cha musique cha musique cyabaye acara baca baramutuma akagiye guperforming imbere kuko kuntu babahamagara ingo nako twakire Bifisi twakire nde Bifisi amaze gushika imbabazi kinakotse yaravye ati genda afise umupeti akirazamuka Rinoji afite indirimbo zike mugabo akazina ko ari karakuba yavuze ati gihe hari indirimbo twakoranye na naka kandi vyo indirimbo ntiyebwa damuke cyane twakoranye na Rinoji nashiki hano impundu ku bantu urazi cyo bigiriye ni bamwe barahuje ni babo we yavuga ati ngiyango no bakayanza wacu nuwacu ndamusupporting nawe ashike hejuru waze bose bugira umutima nko wa Bifisi nko yagize nta martiste mu Burundi atobavugwa neza. Tugira urukundo rero mu byo dukora byose mu ndirimbo zacu nakuzanyu ndiho natwe tuzozikunda. Apana ko indirimbo yawe nza kuyipromotinga mu gihe wampaye amahera. Urumva si barayikunda ngaha. Muri kwacha amahera nyene. Voilà, bari bere kukazi. Simbizi n'abakunda kuvuga ngo twe dukora ivyunguka. Na wese atiziye dukora ivyunguka. Twe dukora ivyunguka. Rero hari gihe ariko ubundi ntuzanye bavuze ngo burya mu Rwanda naho nyene ngo nta rukundo bafitaniye. Mugabo cyane urukundo rurahari pe. Bruce Melody yari yafashe urugendo ryari agiye hanze agarutse
bamurindiriye kuva mu masije z'ijoro buriya harazi nk'amasaha 7 atarashika cyangwa 8 uko ndaza chumva isaha zo zigeze isaha burya gishikana no mu yahaye umwanya bamesha ko umugondo baridoka ibiki kubona ataduhura nawe urumva ko yagize amakosa imagine makurindira amasaha arenga 5 hamucu ugenda ucuba oya niwe nkunda kuvuga hari gihe ubaka izina bikaje gutera iyindi ngeso yego nimba ubatse izina tekereza mu izina ryawe kandi niho bizoguha gace nibuke n'abatumye unagira gute unaryubaka reka iyo ni deba tuzogarukako ku kijanye no kugira ahantu maze ushake ku artiste ugashika ahantu ugasanga ukiri hasi warondera no kwa gusapotinga umaze gushika ku yindi level ugasanga voilà ya maze kutuzogaruka ko mu nyuma nje ko badukwikenya sinizera ko abariko badukurana bose bafise iciyumviro cyo kwino deba bashaka kuvuga ati twe mu Burundi twokora iki uri kurankurikirana twokora gute mu Burundi ngo dutere imbere cyane cyane umuziki wacu w'u Burundi mu kurimba kwacu mu binyamakuru mu bamenyesha makuru ni iki kintu abenshi bakora bakora kitakunezera aho nditeguye kukwishura ko naje ndimo kandi nashasha nditeguye kwishura yego reka tubashimire nibaza ko twashimira tukabakengurukira ku mwanya mwiza baduhaye yes ndagushimiye rero bari kwadukurikirana shasha bashimire nawe jina ndashimira bizi umuntu wabo misi yose ndashimye cyane mukomeze mudukurikirane musupporting ikiri kigane dutangwe ni deba rero irimo ibintu byinshi bitandukanye akwibaza ko hari n'abantu usanga bavuga ngo bakeneye deba y'urukundo deba y'ibindi aha twicare muri music nibaza ko tuzobikora twisunze commentaire zabo en plus kandi tuzotumena n'abandi bashaka kuduha de conseils cyangwa se bashaka kugira icyo badushikirije kuri deba turiko turakora nibaza ko bimeze neza cyane gose nibaza ko byabahimbaye ndabyizera okay merci beaucoup ndabashimiye cyane micro ni Mr. Go Burundi hamwe na Nyahu Chanceline Chanceline ndagukunda cyane mugapana bya bindi abantu bakunda kuvuga ndayivugira ariko nibaza ko bimeze neza turabashimiye mwe mwese mukunda kukurana micro nizere ko ari Mr. Go na Chanceline inyuma kamera mwita umusaza nizere ko ameze neza twese tumeze neza ndabashimire n'umuvuruganye niko bamwita soza twigire shasha ndakunda cyane bazi ko n'umuntu wanyu ndakunda cyane kito kiganiro cyo muri kamwe supporting muduze maduha deside hari ibyo mubona bitagenza mushaka ko tuganira ko nous sommes là pour vous mwandike muri commentaire twadisoma hanyuma tuca tubikorera ko ciao ndakunda cyane yes ndakubwira ngo take 5 goodbye bye